ingaruka nuko nk'abantu bahora batinya gusambana n'abakristo babonye abakozi b'Imana batanguye gusambana bakabona baravyemanga ejo hazobuye habe n'uyundi hazogira igihe ico ubwo buremere bw'ico caha buhera abantu basigaye babone ko gusambana ari bisanzwe me ako kageso ko ntako narinzi mugabo nimba hari abandi bari babimuzi ko hanyuma bikaba byari mwibanga uno munsi akaba abonye nabishize ku mugaragaro urumva yuko amakenga yabaye mu bantu kuva kera ubu rero urumva bica byitwa yuko atari icaha kibaye ubunyene nivyo baba baravuga kera no baba barabeshe bica bibavyo bigaragaye yuko yarongoye deje yarakoze icaha kuvuga umufasha we yavizinda urumva yabirenze ko nibigirankana hanyuma ugiye kuraba rero ugasanga iyo minsi yose haciye inyuma yaho yaravugishijwe yarakoze n'igikorano ndavyo icaha yavuze yuko itariki 30 uzopfa hajya yaje kugira mariage umenga yagize mariage c'est-à-dire yuko urumva ico caha cari kihari muga ntiyari bwacihari bisobanura yuko rero neza ata mpwemu yari afise kuko mpwemu w'Imana ntashobora kuvugisha umuntu ku kanale y'umuvugishwa yicamwo na mpwemu yera iteza kuba iri propre iyo habonetse mu icaha ntibikunda ko bavuga ngo barafata iminsi yo kwisonzesha kugira igikorano kibe yoba yarayifashe kwisonzesha hariho kwisonzesha umuntu akisonzesha nk'umugenzi no kwiyima ivy'urya mugabo kwisonzesha kutarimo kwihana kwitunganya no kuvuga ko bakwaye kwisonzesha kw'imfa gusa kwisonzesha no kuja imbere y'Imana ugasenga wibabaje washaka mugabo ntushobora kugira ico usaba bwaba ubushobozi bwa mpwemu yera bwaba ijambo rihishuwe ngo urisaba Imana mu gihe ico cyaha kikuriko arongera avuga ngo ijambo ry'Imana ribabe muri gwiri yari yinshi naho kandi ryuzuyemwo ubwenge hariho ivyaha abantu batihanira ahagaragara kuko biba bifise impact mbi gusumba wewe uba ngo urakize mugabo ubusambo yindi mitima myinshi canke ukabononye bitari biki mu yindi vuga ujya akora umukozi w'Imana akaba bizisengera sengeramwe akaba biza abandi bakozi b'Imana bamukurira canke bari kumwe cyari coroshe kugenda agafata umugore bakaja kora pastor canke ijya urwego rw'abapastori bakorana kavuga ati twebwe twarahumanye tufise imibembe tugomba muduhumanure kubera twarakoze icaha ivyo byari guca biga kandi izo mbabazi Imana yazitanga ku buryo ugiye kuraba ivyo yavuze kuri social media bizotuma ejo nubwo yoba yihanye kandi Imana ikamubabarira agasubira akambara ubwiza bw'Imana abantu bamugubiza ko amakenga bavuga ati wapi bijya bintu vy'ivyo umugabe usumba yuko abivugiye ahajya yari kuja mu bakozi b'Imana no misi tumuguma tubona ibintu mu bakozi b'Imana dutanga hari kwahukana no musi ariho n'abasigaye basambana abakozi b'Imana aho turashobora gutanga akarero nka modeste byari wewe nyine yari yaturiye aravuga ku mugaragara ati ntibambewe yavuye muri kakanu ko guceceka canke kunuma jewe arasambanye hanyuma ishengero shaka ritwabariye dusubire mu mirimo isanzwe nkuko bihora aca nibaza ikibazo ca mbere mbe niki ijambo ry'Imana rivuga ko umukozi w'Imana iyo asambanye hama akihana bo ubwa mbere hoho gusambana n'icaha kuri bose uwo mukozi w'Imana cyangwa umukozi w'Imana ni icaha gifise ingaruka zimwe ku muntu ari we wese iyo bigeze ku mukozi w'Imana hoho rero urumva ni icaha kabiri kuko abahaye satani canke isi ubwitwazo wo gutuka Imana muri ico gihe urumva ubusambanyi bw'umukozi w'Imana ntibunganya uburemere muri societe n'ubwo umukozi w'Imana n'ubwo utari umukozi w'Imana muri ico gihe rero ubwa mbere ho icaha ni kimwe mugabo bivaye n'uwagikoze naho kirashobora kuba gifise ubundi buremere canke ingaruka kuri societe ingaruka tuza gusanga zimeze gute ingaruka nuko nk'abantu bahora batinya gusambana n'abakristo babonye abakozi b'Imana batanguye gusambana
bakabona baravyemanga ejo hazobuye habe n'uyundi hazogira igihe ico ubwo buremere bw'ico caha buhera abantu basigaye babona ko gusambana ari bisanzwe ico gihe rero ni ikintu kibi cane ntivyari bikwiye gushira ku mukozi w'Imana ariko vyashitse ni impanuka nyene yabaye canke sinzi ko yabikoze nka babana avuga ati nacumuye mbizi ncuma n'ibigirankana umugabo uko biri kose nticumvikana neza mu matwi y'abakristo. Ikibazo ca kabiri iyo babimuvuze ko kera ako kageso hama bugaca bakamwumvana ntaco bihungabanya kubahora bamwemera cane uko urumva je ntavyo nawe bwumve wanashaka bamuvugako ntavyo nawe bwumve ko n'ubu navyumvise ari uko ari waravyivugiye kuri sinzi uko naguye niba ari ku mukubito ndagira nteka nceho gato hano mbizi bariko baraganira numva nivyo mesino narinzi yuko avuga ko umuvugishwa w'Imana kandi avuga byo imisi yose me ako kageso ko ntako narinzi mugabo nimba hari abandi bari babimuzi ko hanyuma bikaba byari mwibanga uno munsi akaba abonye nabishize ku mugaragaro urumva yuko amakenga yabaye mu bantu kuva kera ubu rero urumva bica byitwa yuko atari icaha kibaye ubunyene nivyo baba baravuga kera no baba barabesha bica bibavyo yarahanura akavugishwa akigisha babizi ko ari icaha cabaye kuri we na mariage iheze akabandanya ntiyature abo yabwirizwa kuba yarafashijwe aho naco kicagenda gute ubwa mbere ho urumva nkurikije uko numvise ikiganiro haca hajemo akantu kumenga no kubesha kwagiyemwo kuko narumvise avuga yuko ngo igituma adaherutse kuvugisha cyangwa kuja mu isengero gukora imirimo y'Imana nuko atari bwitunganye mugabo urumva bigaragaye yuko yarongoye deje yarakoze icaha kuvuga umufasha we yavizinda urumva yabirenze ko nibigirankana hanyuma ugiye kuraba rero ugasanga iyo minsi yose haciye inyuma yaho yaravugishijwe yarakoze n'igikorano ndavyo icaha havuze yuko itariki 50 uzopfa hajari yaje kugira mariage yari yagize mariage c'est-à-dire yuko urumva ico caha cari kihari muga ntiyari bwacihane bisobanura yuko rero neza ata mpwemu yari afise kuko mpwemu w'Imana ntashobora kuvugisha umuntu ku kanale y'umuvugishwa yicamwo na mpwemu yera iteza kuba iri propre iyo habonetse mu icaha ntibikunda ko bavuga ngo barafata iminsi yo kwisonzesha kugira igikorano kibe yoba yarayifashe kwisonzesha hariho kwisonzesha umuntu akisonzesha nk'umugenzi no kwiyima ivyo urya mugabo kwisonzesha kutarimo kwihana kwitunganya no kuvuga ko bakwaye kwisonzesha kw'imfa gusa kwisonzesha no kuja imbere y'Imana ugasenga wibabaje washaka mugabo ntushobora kugira ico usaba bwaba ubushobozi bwa mpwemu yera bwaba ijambo rihishuwe ngo urisaba Imana mu gihe ico caha kikuriko kubera uzurabe nta muntu ashobora kuva kurima akiri ku burimiro ngo asigaye yisiga amavuta icambere akora abanza kwiyoga kandi kwiyoga bukebuke kwiyoga cyane kugira bwa burimiro bumve ko n'isabuni muce ko hanyuma ashobore gushira kwa amavuta nawe ufashe amavuta ugasiga kuri bya vyondo by'uburimiro byose bicika umucafu mu yindi mvugo rero mpwemu yera ntashobora kuza ngo akorane n'umutima uri mu ijwi ryagiriza ikibi canke icaha umuntu ahubwo itangura mpwemu w'Imana yaje abanza kukubwira ati banza wihane ico caha banza uce mu maraso ya Yesu Kristo abanza koze agutunganye niwamara koga kuhagirwa ubwiza bw'Imana rero busubire kuronka aho buca rero mugabo mu gihe ukiri mu caha ugaca uvuga ngo ndujujwe mpwemu yera ngira mvugishwe mu bisaga ngo uvugishwe ivy'iwawe si ivy'Imana. Icakane guki abantu benshi bubu kandi basenga duharawe kubona barongoye hama bakirukana abakenyezi babo canke abahukana mu bisanzwe hakirikana abahukana muri bisanzwe abantu basenga yego uvuze abasenga ugafatira nka societe y'u Burundi bivuga yuko ibice 90% byose n'abakristo barasenga no kuvuga ya ma divorce yose twumva burya yose n'abasenga ahubwo uvuga uti ni kwereke tubona muri iyi minsi
abantu bashingira ubukwe, abakozi b'Imana bigisha abandi ingene imibano igenda, ari bo ingo zabo no ziriko zirasambuka. Nta kibazo cyo kumvikana. Bimeze gutyo rero ni kibazo kuko ugaruka hamwe Yesu yavuga. Kuko Yesu yaritegekeye ati umuntu wese arondera umugore wiwe asige se na nyina babane kandi akaramata. Iyo bavuze akaramata rero ni bimwe basezerana imbere ya pastor cyangwa imbere y'ishengero bavuga ati tuzotandukanywa n'urupfu. Mu yindi mvugo uwo muntu bimushikiye hariho imvo usanga bariko barasigura mugabo usanga iyo bibaturutse ko bonyene urugo rugasambuka ntacoza gusobanura kuko hariho ingo z'abakozi b'Imana no buryo tuvuye kwigisha iyo twari turi usanga ziri mu gahinda ziri mu mabaro nagenda kuri ko abagore b'abakozi b'Imana bakubitwa abakozi b'Imana bakubagurwa bari muri torotiro ziteye ubwoba. Muri ico gihe rero iyo bibaye gutyo ujya mukozi yitwa ko umukozi w'Imana biroroha kwisigura no guhereza amakosa ku mugore wiwe gusumba kuko abagomba kunyegeza isura yiwe canke intege nke ziwe kugira ngo abahora bamuyoboka ntibave bamuva inyuma. Muga mu bisanzwe bimaze gushika biragoye kuko hajya bavuga ngo akasa umugaga ntigasibira kuzimu nubwo byo hagarara ntibihagarara ngo bireme cyane kuko burya bavuga ngo inkire ntikira kabiri. Hari igihe aho hagezo nimba kakirimo mukagomba kukanyegeza ejo kazosubira kavyuka abantu bakubona. Burya ibi bintu biriko biraba ku bantu basenga abahukana ku bwinshi abasambana ku bwinshi nta kintu ubona ko vyokwangiriza mu bashaka kuja kwihana. Ubwa mbere hoho ntushobora kuja kwihana ubusambanyi ku muntu uzi ko asambana ntibishoboka. Nimba uzi ko uwo muntu nubwo yambitse umwambaro w'abakozi b'Imana uzi ko asambana uzi ko afise umuhabara uzi ko aja mu ndaye ukumva ufise umutwaro wo kuremerwa n'icaha cy'ubusambanyi uwo ntumutumbera nico uri kuravuga rero waca asanga abantu bariko baramuhunga iyo hageze kuja kwitunganya bavuga ati twokwitunganya iwe gute kandi rimwe na rimwe duze ko ivyaha akora bisumba ivyacu. Bica bigorana kuko uje usanga abantu babihunga kubera abantu iyo bagiye munsi y'ikiganza cyangwa mu mavuta y'umukozi w'ikibi w'umusambanyi canke umuntu aja mu bipfumu niki abo bantu bose bemera amavuta yiwe basanga iyo mpwemu bayigiyemo. Byiza rero iyo baze ko umuntu asambana kandi wanashaka kuzurabe ndafise uburero bwinshi aho umuntu yigize umurongozi w'isengero akaba ari umusambanyi agatangwa gusambana n'abakore cyangwa abakobwa bari mu isengero uzosanga iyo mpwemu mbi no mu bandi hose yarandagase iryo sengero ryose rihava ku bijya abasambanyi. Kuja kuri social media turazi ko social media irica kandi gakiza ahubwo yica cyane. Ukavuga yuko ubohotse ubwiye urushengero hajya kuvugisha ukuri kose kurakenewe hajya nta ngaruka mbi zishikira iwabo n'umuryango n'umugore nta ngaruka mbi zishikira iwabo n'umuryango n'umugabo bakomoka kuri abo bantu babiri na cyane cyane ababahezagiye nabo bari abakozi b'Imana kuri uwo munsi bagira ubwo bugeni. Reka nakubwira hariho ibyaha Pawulo yavuze ngo nimwabona nuzuye mpwemu yera nzoba nuzuye n'ubwenge. Arongera avuga ngo ijambo ry'Imana ribabe muri gwiri yari yinshi ariko kandi ryuzuyemo ubwenge. Hariho ibyaha abantu batihanira ahagaragara kuko biba bifise impact mbi gusumba wowe uba ngo urakize mugabo ubusambo yindi mitima mibi canke ukabononye bitari biki. Mu yindi mvugo ujya akora umukozi w'Imana akaba afise isengero asengeramo akaba afise abandi bakozi b'Imana bamukurira canke bari kumwe cyari coroshe kugenda agafata umugore bakaja kuraba pasteur canke ijya urwego rw'abapasitori bakorana kavuga ati twebwe twarahumanye tufise imibembe tugomba muduhumanure kubera twarakoze icaha. Ivyo byari guca biga kandi izo mbabazi Imana yazitanga ku buryo ugiye kuraba ivyo yavuze kuri social media bizotuma ejo nubwo yoba yihanye kandi Imana ikamubabarira agasubira akambara ubwiza bw'Imana abantu bamugwiza ko amakenga baje bavuga ati wapi bijya bintu z'ivyo umugabe usumba yuko abivugiye ahajya yari kuja mu bakozi b'Imana bagaheza bakabiherezayo. Ndaguha akarorero
igituma mvuze ngo hari ibyaha batihanira ku bantu ugomba kugira ubwenge. Yego. Je narigeze kuja ahantu haca imyaka 10 hari mu cyumba cy'amasengesho mugabo kinini kiza abantu barenga nk'amajana nkangara. Ibi bintu byo kuvuga ngo abantu barujujwe ubwenge bakabuta bakigira abantu batagira ubwenge. Umugore aravuga ngo je numva ikintu kindemereye. Uwo muntu yitwa umukozi w'Imana cyaramuhenda. Je mvuga ko yamuhenda. Cyavuga ati atura. Urumva ngo ni yature. Umugabo wiwe ari harya. Abana biwe bari harya. Umudamu araduka ngo Imana imbabarire, abakozi b'Imana mu mbabarire, n'ishengero mu mbabarire, ngo n'umuryango wanje mu mbabarire. Aho ntaravuga ibyo ari byo. Ati rero je nagomba mu rukundo rw'Imana umusheri wanje mbabarire, nagira amenyeshe yuko dufitaniye abana 5, umugabo afisemwe umwana umwe, abandi si kwiba. Sha aho hantu habaye amadeka. Urumva ingorane? D'abord umugabo ubwo nyene acamera nk'ubusazi. Abana bari bazi ko yarisa, batari bazi ko nyina ari ndaye. Donc uyumvire baragiye barandikwa, baragira gute, imyaka irahera, aragiye gute, iyo mitima yabo bana arayimenye. Uwo mugabo aramwice amwishe hejuru. Urabyumva? Mu yindi mvugo ibyo nimba byarabaye akumva n'umuzigo kuri we. Umugabo hakwa asambura societe, asambura umuryango. Nibyo uri kuravuga. Yari kuja imbere y'abakozi b'Imana akavuga ati jewe ndabize umutwaro wo mwibanga, musabira Imana imbabazi. Naho napana abakozi b'Imana wari wese, kuko hari abakozi b'Imana uja kwaturira icaha warengana agitangaza kigacika itangazo. Ni wa muntu ashobora kugumiriza ibanga rikazoja mu nda kujya kumupfu aja mu mva akazorinda ava mu mubiri iryo banga tawe ndaribwiye. Ivyo birabaho. Umugabo rero kwihana kutagira mu ubwenge aho kukubaka. Uwo mugore yavuye hari kimaramara, sivyo? Umugabo baravanye, abana baramuhuze, imiryango yiwabo yaba umugabo n'iy'umugore bose bambaye ibara bati ingore zirabaye. Mu kibano ahaciye bose bavuga ati nta kintu arimo. Nimba muri societe aho yakora canke abaye agatwengo, abaye iciro ry'imigani, noneho bigazoca bimutuma avamwo no kumva maramara. Rimwe na rimwe benshi imbere bibaviramo no kwiyahura, kubera abona ati kubera kuja mu bintu yitwa ngo n'ivy'Imana, ukavuga ngo uzuye mpwemu yera, ubwenge utashizemo. Ni ibintu bidugira rimwe. Ubwenge na mpwemu birajana. Social media no munsi twayifata gute? Social media urumva simbi, answa simbi. Mugabo abantu bayijako nibayije ko babanza kumenya ibyo bajanayo, kuko irashobora kugukomeza ikanakuduza. Muga ni nkuko ushobora kuduka umunsi umwe akakubita hasi yose iyo ukameneka. Ni byiza rero ugomba kuja kuri social media, banza wiyumvisha ujanye kwa ukuri. Ikintu jewe nemanga nubwo isi yose yohaguruka ikangwanya kuco navuze, mu gihe nzi ko je navuze ukuri, umutima wanyu ushingira intahe, numva ijuru ataco dupfa kuko nahagarariye mu kuri. Aho ndemanga ibitutsi byo kuri social media canke ingaruka zindi ndazemanga, kubera ico nzi ni kimwe, ukuri kugenda pole pole. Mugabo umunsi gushitsa habona babande jo bavuga ko bagutuma urutoki kuri umuntu mubi canke wagize ukunuko no bagaruka bavuga ati sha n'umugabo niwe yavyubahutse wenyene. Umugabo social media rero barabe ibyo bajanayo, barabe n'ibyo bakurako. Kwibaza ngo wihanye ukihanira imbere y'ikamera uriyararaje ubwa mbere, utumye abantu bagucira imanza, utumye abantu bakumenya ko utumye sinzi kuntu bumeze kuko wihamagariye wenyene. Hajya ikintu cyitwa cha video cyangwa ifoto n'ikintu ntigihera oya n'umwuzukuru n'inzukuruza ibintu bifutwa n'ibitakara. Nico gituma n'ubu munsi turaba ama video y'abatama bakira ukumva uti mbaza Burundi ukabibona. Ni byiza kuja kuri social media rero ntuje kujayo nk'ugiye gukina wibaza ngo ivyo uvuze ngo nta ngorane, bifise ingaruka kuri wewe, bifise ingaruka kuri generation zigukomokako. Byiza rero gira aho uhagarara. Social media imenye ko nyene uvuga ibintu uhagazeko, bamenye karaktere yawe y'ukuri. Mugabo ntuba akantu hagapira bagira gutya caye ngo ujana ubwenge buke ngaha. Aha hantu haragoye.